Salut la famille, Siren Vibes. How are you doing? Are you doing good? Umeze neza? Johnny Ozira koze. Batanze byinshi ko baravyisha n'ubwa mbere kubanzi naho nyine ni bon fo kubanza kwivuga mbere kiganiro. Iyi ni Siren Vibes kubatarasoma kaza mugani bamwe nibaza ko ugura ikiganiro bamaze kubona izina rya chaîne kandi nibaza ko bamaze kora subscribe kubatayikora bien sûr. Uno munsi ngira nkore ikiganiro n'umuntu tutari kumwe ngaha ari kure ariko w'umurundi nifuje ko mumenya kubera ko ari umurundi mwene wanyu buri abarundi baba mahanga baba bifuza ko mumenya ko aramuga kubera ko baba bari kure kandi aya mashane yacu menshi ari ngaha mu Burundi birage ko mumenya twetse fo kuza turabondera bamwe ngubwasho kubamenyesha abarundi muamenye kubera ko nawe nyine bakeneye support ikindi naco baba bafise impano twinga tugacu yo kumenyekanisha impano muzimenye z'abarundi mu bashigikire mubazi n'umusore yitwa Laingze MC ari mu gihugu ca Australie n'umurundi amazina abavye bamwise ni Bukuru Sositene numva ko ari hasa yavukiye mu Burundi muri Kamenge akurira muri Tanzania mu nkambi ya Mutabira mu nyuma aza kugira amahirwe yo kuja mu gihugu ca Australie akora umuziki ni hakorera umuziki wiwe akora rap ahetse gusa indirimbo na Double J no murundi avuga ikirundi bien sûr ko mumva ko ari umurundi naho abarundi bamwe batazi ikirundi rero nifuje ko mumenya ko mushoye kumva vyagenze tugira sho kuja hari yawe ubuzima bwiwe yabayeho gute hari yanye bega ukora umuziki mu mahanga birorosha nke biragoye ni gute abona industry nga mu Burundi nabahe baririmbya kunda canke yifuza gukora namwe nga mu Burundi ibintu nk'ivyo reka rero ndamutugira twakorana kigana ku telefone kula ko bavuga ngo umugabo yihamvye aha ashika mbatari ko bavuga nta kundi murambabarira kuko tabushoboye gushaka gukora ama live canke ibindi twakoresheje uburyo dufise ku bwenge Imana yaduhaye umva uriyumvira ati mbega kino gikora gute hama tuza gusanga buryo bworoshe mu ka telefone tuza kuvugana hama mwumve gikuru nuko mumwumva mukamubona kandi hama ikindi naco ndashira link y'indirimbo yiwe muri description canke muri commentaire ya pinning hama bifuje ko indirimbo je canke abavyifuza baza kuja kuyiraba canke baza kuja kuyumviriza sivyo none anyway reka ndaho mwanya mukurikirana ingana kiganiro cacu. Hello Laingze amakuru yawe neza cyane ndashima namwe akomeye yego ko tumeze neza muyisanga bihiga turi saa 3:25 z'ijoro z'umurango zo mwijoro yego arasarika yesu nakubuje kuryama anyway amaze kuvuga ndakubwiye abantu Laingze wariwe aho wavukiye aho wakuriye amazina abavyeyi baguhaye ariko abarundi barashaka kumenya uriwe kandi burya inkuru mbarana yitwa niyo iboneye ibwire abarundi urinde uri muntu ki hama tubandanye n'ibindi bibazo ko nibaza ko kugira turonke umuntu mu diaspora wo mu raperi nka wewe afise account ziri followed nka kurya Instagram yawe usanga barenga 10,000 na YouTube ufise indirimbo zifise amaviews agakumba 200 abantu bashobora uyu muntu kweki afise akurikirana n'abantu benshi mugabo tutamumenye ni muntu ki abigenza gute yabikoze gute reka duhere mu kwivuga tukibwira hama ibindi tubiganire ko hanyuma nubwo yuko jewe bisanzwe ubundi ndi muririmbyi ndi murapere hama amazina yanje ni Laingze MC y'ubuhanzi amazina y'abavyeyi banyita ni Bukuru Sositene hama akora akazi ino muri Australie amana mfite imyaka 27 ubu ama navukiye Kamenge uvukiye mu Kamenge ngo ama kubyerekeye mu muziki nawo kubona yuko ndonka support nini ariko abantu ntibamenye niyo mu Burundi ni kubera yuko burya je ntanguye kare kwiyamamaza hiyo mu Burundi urumva si kera nabitanguye muzika wo nawe utangura
nawutanguye kera ariko ntanguye kwiyamamaza mu Burundi vuba so nico gituma abantu benshi ntoramenya iyo mu Burundi. Wavuze ko witwa bukuru sustain esigura ko iri hafi. Yego gutora cyariho ariyo turabana. Ari iyo tangi ari no. Ari no muri Australie. Okay, no yasanzwe ko wawe tangi ngo abantu bashobora kumva ko ihasa ejo ukaba umusitari dufate wa musitari cyane no uraje urakumbiye cyane ntuje haje hasajya abantu base batanze baramushengera amashogize aramufashe kandi atariwe asanga akora akazi kawe. Nene mu bisanzwe akunda gukora akunda ubufundi akunda gutengeneza amasimu muri technology akunda gukora amasimu iyo amasimu yangiritse akayakora kuvuga yuko jewe na nyene yuko dusa ntihabura nyene ishusho ariko ntabwo navuga yuko ijana kwijana yuko twoza kuko hari ibintu bitandukanye ho bikeye ariko ntihobura ishusho na gato yuko yuko tuvugana muri bamwe bita abafojimo birashobora kuko ntabwo turi amahasa ubona yuko kabisa ko je ndi muremure nyina akaba mugufi kandi rero bavuga ko babukura ari bagufi byarahindutse burya je ndi muremure naka mugufi hama akaba bodyguard gatoyi je nkaba uwonze gato hama nkaba muremure. Okay. Umuziki warawukunda arawusapotinga ukimubwira ubwa mbere yazifashe nko gute kuko kenshi bavuga ko amahasa yumvira cyo kimwe yakoraga arafashanya usanga bakundana ese aragufasha no mu muziki wawe cyangwa wewe bavuga ati ibyo bintu wagiyemo kwa ko asanzwe yikorera akazi k'ubufundi akavuga ati hawe so warayobye wagiye mu bitari byo. Umuziki wanje arawufana kuko arazi ko mfise impano hama kuri nyene ntabyo arabikunda arakunda umuziki wanje ariko ku ruhande rwiwe afise indi impano yiwe nubwo ariko kugereka umuziki yaba bishoboye yobikoza ariko nuko gusa nahatabishoboye ntibyoreka yuko adakunda umuziki wanje so arampereza support ya nico gikuru. Mu kwivuga wavuze ko wavukiye mu Kamenge. Yego. Wavuye ino ungana gute? Hari mu ntambara tukira abana bato mama duhungana na twavuye nyene tukira bumva mu Burundi je mu bisanzwe nta hunzi twavukiye mu Kamenge umuvyeyi acaraduhungana kigenda kuba gato mu Cibitoki hama cha Bujumbura. Yego. Mu nyuma Mutabira. Yego. Muri Mutabira wagiye ungana gute uvayo ungana gute nagiye nkiri umwana nyine mitoye dufite imyaka mikeyi ndumva nakuriyeyo nk'imyaka nka 17. Okay. Yego. Usaba chuta muri Australia nyuma yo kuja kuva muri Tanzania abantu benshi bakunda kwibaza ku kirundi muvuga bikanda kikubaza ko hari abantu benshi abantu bino y'Ubujumbura turumva nyine ko muravuga ikirundi kandi muvuga ikirundi cyiza muga mukavuga ikirundi cyanyu kidasa n'icyo wacu. Yego. Icyo kirundi mwatsigiye muri Tanzania cyangwa n'abarundi muhurira hiyo mu za Amerika za Australia musanga mu kirundi gukurumva hari bivuga ngo nyine warabikunda kandi tuvuga ati we arabikunda. Umva icyo kirundi ni cya Tanzania cyangwa icyo hiyo mu bisanzwe uvuze nyene cyangwa uvuze we nta bitandukaniye cyane ikinyamukuru nuko gusa bitahuritse ubitahura nta kibazo turabitahura byo muvuga mugabo ikirundi si kimwe cyangwa umwasigiye hariya muri Tanzania cyane mucigira hiyo mu makommunity mamu usanga abarundi usanga mubarahiye cyo mu bisanzwe kubera nyine abavyeyi nyine n'abarundi ndavugana nabo nyine mu kirundi hama n'ababanyi twabana
twarayaganye twayaga dukoresheje ikirundi so urazi nk'indimi wasanga mu kanya gato twaravanga tugasanga ndavuze nk'ikinyarwanda gikeyi n'ikirundi nkavanga ariko ubu si cyane gose kukorera igihe nk'ikiri mutoyi nakuze sinowe ko nari nzi ikirundi cyane gose ahubwo ubu niho kirimo kiriyongera kiba cyinshi kandi menya cyinshi yego Alo. Oui, ndakumva. Bandanya rero. Nashaka kuvuga sikora ko hari igihe abenshi bavuye no bakiri bato usanga batazi kwandika ikirundi. Ubu ndakwigisha kwandika ikirundi. Nta numwe ni ko naragiye kwishuri kuva mu mbere gushika mu ishuri rya gatanu umva nanjye nari nci ubwenge so umva ndubuye nadubura n'ibyo nyine. Muri Tanzania hari mutabira ndubuye rimwe ryaba rije ryonyene hama bwa kabiri ntaca nimuka kubera naca nikosora umva bari ikirundi muri Tanzania hari kirundi hariho na n'ibiharuguro tukiga n'igifaransa n'icyongereza gikeyi hama amajambo wavuka mu Gifaransa ngo wowe yizekera ukira umwana yego na bonjour comment ça va hari ki phrase yene gikeyi no vuga ikinzi cyane kandi navuga cyinshi ariko ubu cyaragiye kubera icyongereza cyarantwaye umva icyongereza cyinshi so nico gituma igifaransa ntabwo nkivuga cyane rwose yego mu ndirimbo zawe lezingira abantu barumvise bashobora kumenya ariko akenshi nashaka kubaza ibibazo bavuze ko ahiye bakutse kurusha uko bakuze ino nicyo cyatumye uteba kumenyekanisha mu Burundi kandi ubona ko hiyo bariko barakumenya bakurikirana kwa social media yawe kugira indirimbo zawe ariko ugateba kumenyekanisha mu gihugu cy'amavuko ni kwa kudatahurira nyene itarget kuko jewe ngitangura no bunda nta cyongereza narinzi byashanga no kwishuri ngene ndigi icyongereza hama uko ugize ufite ubumenyi bwinshi ugira ubuhinga bwinshi bwo gukora indirimbo gatahurika ubwo rero icyo gihe narakora indirimbo ariko ntizigera aho zishitse kubera kwa kutamenya icyongereza neza ururimi hama ikirundi nacyo nyene umva icyo gihe nyene byari kungora cyane iyo nari gukora indirimbo iri mu kirundi kubera nta kirundi cyinshi narinzi urumva target yawe ya mbere yari kubanza kumenyekanisha hiyo umwana wamaze kumenya ukabona kumenyekanisha mu Burundi Hello? Oui. Naenda kuwacha ati target yayo kubanza kumenyekanisha hiyo haba mbonye mukabona kumenyekanisha mu Burundi. Yego niyo nzira ubona ndimo nyene kubera abino bo bake baranzi barazi ko mfise impano kuko ni ikintu natangwe kera nk'iki mfise imyaka 15 ama ndabana nkora ariko byabiswata cyane ariko ubu ku rwego ngezeho n'intambwe nini gusumbaho uko natanguye afite waduteye kugira amatsiko yo kumenya ati mbega uyu muri inzu kwa n'umurundi umwana w'igihugu ariko akorera mu mahanga muri Australie surtout cyane mbega kandi urakurikiranwa cyane hari abandi b'abarundi bari hiyo tuba tutazi twe turi hino ariko hiyo bazwi abarundi babasane bari nzi bake nyene bino Australie mushaka kuba muzi hiyo kuko nabo nyene baragerageza bakidanaza hiyo kugira nabo bamenyekane ariko ni ibintu bitoroshye kuko urazi ibiganiro biruburo nk'ikiganiro bisaba connection haraba bamwe nta connection bafise kugira baronke ibiganiro hiyo usanga bidashobotse kubera nta connection bafise
ntusanga ari ikibazo. Abo ni nk'abandi bari ibyo bakora hiyo nabo tubamenye dushobora kubarondera kuko biraryoshe ko kuba ukundwa ego n'abanyamahanga mugabo ni wanyu bakubuza gusapotinga navyo biratera intege kurusha. Ego umusani agira Afrobeat yitwa X Classic ariko dene ntabwo akunda kurekura indirimbo nyinshi cyane ariko nawe arimo aragaragaza uko ibikorwa kugira nyine nawe agira hashyitse sinzi wowe ndibaza ntawe muzi ntawe murakora tuzomenya ntacu abuzi we ni bangahe bari muri Australia wonzi gira n'umwe ACM Jeff nawe niko yangiriye aje mu Burundi tukamumenya agakora ibiganiro menga hari mu 2019 nta bandi undi nzi ni wewe wari Australia hariho n'undi mumuraperi ariko ndagiye izina atuye hariho na Herbert yiko yitwa umuraperi Hubert King Hubert King Hubert nta bandi ndakeka hari uyundi uzi yitwa mbega yitwa nde ariko amazina yabo nyine usanga agoye nayo kuvuga ariko n'abana bakora bazwizina rya ugenda rimenye nagize repetition ariko ahantu babishobora mega ni gisimwa kwanza tugira impamvu wawiyise Laingze impamvu niyise Laingze ni izina natanguriye ku ndome ariko urabona yuko nk'ubu nahinduye gatoyi kuko era kare wavuga Laingze ariko ryandikwa ritandukanye n'iri byo mfise ubu ariko byose avuga cyo kimwe nubwo yuko MC ni ntabwo mpakaca bumu MC wo bwiraguze MC ashaka kuba musician MC narivanye kwera ndi mu musician cyo gituma nise MC kubera mu muziki so haraho MC nkabajya ba Ami Pro ama jewe rero nagize MC kubera ndirimba umva narivanye musician Run music. Kona ngoni music. Okay. Ama Laingze najo. Laingze najo mu chamake nagize ndome. Bwa je ndarisiguye umva n'umuntu yani ava ahantu hatoye ahantu navuga yuko yani ahantu avana ibintu hasi abiduza hejuru. Yani tuvuge yuko ni kuva mu bukene ugenda mu butunzi yani uvana ahantu ikintu hamukagishira ahantu ukaronka umusaruro yani ukaronka inyungu yani niko no bivuga muri mu cyamake rumba yuko L ibijya dome kwa L ni life ni live hama rujya rundi kurika kwa A ni A numva ni jambo wakuyemo indome imwe hama urayigira izina urumva yuko live a life hama hashamo na N N najyo nubwo yuko ariko nuko naribaga ariko mu cyamake nabishigara yuko ari izina nubwo yuko mva n'ikintu yani ahantu hasi nkagishira hejuru yani ni nkuko noba uno musi ndi mukene hamejo nkatera imbere nuko mu cyamake novuga kuko je navanye mu majambo ariko amajambo nayo ntanakurikanye cyane Ego naiko da positive
umuziki ahantu ukuntu watanguye n'ahantu ugeze urabona ko hariho ahantu umaze kugushikana. Ego cyane rwose yani ni ibintu naho ntashobora kwiyumvira nanjye ndavyibonera kubera natanguye bantwenga benshi ariko ubu ntibashobora gutanga ko barazi ko ndi seriye, barazi ko impano irimo, barazi ko ubu ndabikora kabisa, isizemo umwete kandi isizemo impano yabyo. Ko jewe n'umuntu nakunda rap cyane, rap ndayitangura kubera rap byananira kare bantwenga kubera rap nta bumenyi bwinshi nari mfise kugira ndayikore neza, urumva. Ariko impano yari iriho ariko nta bumenyi bwinshi nari mfise kugira ikintu ndayikore neza hama abantu bagishima. Ariko kujya nagenda nkura imyaka igenda yongera uko ngenda niga, hama icyongereza kiraza, ikirundi nacyo genda kiza, hama niho mbona yuko kabisa abantu ba supporting ikintu nyene kikagenda. Nko kuva mu 2017 niho nabonye ko abantu batanguye gushima ibikorwa byanje kunyemera yawe kuva mu 2017. Film wagira kila gihe escora shikinege cyangwa bavuga ati reka ndabihoze je mbadani nkora ndazikora ahantu bizongeza ibigeze bishika ngo bagushike. Oya ntibigeze binshi intege kubera abujya abantu bamwe bantunga kubera babona yuko umengo ibintu ntabwo biri seriye, yani nibwo wofata indirimbo umuntu nk'ikari tuvuge quality ya kera siyo y'ubu. Kubijyanye n'indirimbo za production, indirimbo zo nakora icyo gihe production yari imeze nabi cyane, hama n'amavideo uko nyene byabone kumengo nibwo nafina, hama ahantu nabo bagatwenga bamwe ariko ntabwo byanciye intege kubera nabandanije nkora. Abantu bakora umuziki ino akenshi bakunda kwidoga ko umuziki ataco ubamariye mu buryo bw'amafaranga, ntiwinjiza mu kuwukora mu kuryohera abantu yego, ariko amafaranga ushiramo si ukuramo. Namwe niko bimeze hiyo canke mwebwe murabonamwo profit somehow ugatsinda kuri indirimbo ari ikintu nzorenguka ko canke navuga ko namwe muracari ko murirondetse? Nubwo yuko mu bisanzwe amafaranga umusani aha yaronkera ubu kenshi na kenshi yaronkera mu biteramo akora, niho yinjiza amafaranga menshi. Ariko kubyerekeye no mu music platforms, Spotify, ahandi hose ma YouTube, urashobora kwinjiza amafaranga, ibyo biriho amafaranga arinjira, ariko bisaba nyine ugume ukora kabisa, ukora kugira amabyizi yiyongere, abantu bakina indirimbo zabazumvirize, hama indirimbo zigende zinjiza amafaranga agenda yinjira, kubera ntibyoroshye cyane kugira kwinjiza amafaranga uyavanye muri izo mbuga turekurira ko indirimbo amafaranga yinjira, ariko sinogoye ko winjiza amafaranga menshi gusumba yagiye usohora uri murakora indirimbo ugakora na video. So kenshi na kenshi amafaranga yinjira iyo ukoze show, ugize ibiteramo niho ushobora kwinjiza amafaranga atari make. Muraronka ibiteramo hiyo mwebwe? Si cyane rwose kirekire ibyirondereye canke nawe ukikoreye wowe nyene ukore igiteramo cyawe. Nubwo yuko mperuka igiteramo cyo mu mwaka uheze. Ngo hari muri corona kandi muri lockdown wayihoze gute? Wakirose gute nabo? Hari abantu hariho sponsor, hari abantu baragisponsorinze, baraza banyene barambwira muri message barambwira ati nogenda nyene nkore nta kibazo jewe ndi tayari, hama ko byagenze neza pe, kubera ari cyo ya mbere nkoze kuva kera kabisa, kuva haki iminsi itari mike.
Yeah. Okay. Reka rero tujye ku ndirimbo yawe nshasha wakoranye na Double J yitwa Isaka. Turabibwira indirimbo d'abord nta ndirimbo urinzi ubona indirimbo ijamo Double J no kuba ari indirimbo nziza bisaba ko ari nziza. Rero ushaka kubaza first of all Double J mwamenye gute umuzi gute baswe hanze ku mwamenyanye. Mu ncamake Double J imbere yuko nkorana nawe nabanje ndondera abandi ariko nari nzi ko Double J impano yo kurimba ifise kandi icyo gihe nyene cyari icyo gihe ataraye kura za ngoma ziwe ziheruka guhitinda nyene umva ntabwo okay ndaronda abandi ndabona umengo arazi kutumvikana ariko Double J nyene turakorana kubera manager namubwiye ati ntandondereye nyene Double J agenda muri Bantu Boy nyene bavugane ico gihe urazi ko Double J yaraki muri Bantu Boy mbara kige kitari gito indirimbo warayibitse narayibitse cyane wayibitse ngiyindi kweki orindire ko bazokora amahiti menshi oya urumva indirimbo imaze imyaka ibiri ntarayisohora narekuye indirimbo zibiri zose iyo ntarayisohora narekuye ijya ndirimbo yitwa Lina ndarekura na She Be Broken mengo nacende ko nakandi kaga freestyle narekuye cyangwa ati je nzoyirekura igihe nzoba ndipanze kabisa we nashaka ndasore n'amasanamu ariko yiza kuba audio yonyene nayo kuba nayisohora amasanamu mugabo n'ubundi nabonye mwakoze wowe yakoreye nawe yakoreye no yego mwakoze muri kumwe ubona hariho avantage yari ko bayiye mu gihe mwari kwa muri kumwe mwese mugakora ama image muri kumwe mwese yego nawe urabibona kandi urabizi ko iyo abasani berekanye ubumwe yuko basupportingana ntabwo indirimbo itoshika kure cyane kuko urazi ko Double J arakurikiranwa n'abantu benshi nk'ubiyo avuga ati agisupporting igikorwa narekuye cyari gushika kure cyane kandi n'abandi bantu bakamenya ariko nta kibazo ko natwe turafite uburyo tuvuga ati okay reka tugire promotion yo gwacu igikorwa kigira gishitse muri make na promotion yayihaye indirimbo mwakora nta kibazo simpaka ikore kubera ntabwo twari twumvikanye ati yuko mpaka ikore nta gahato nta ki ariko iyo ukoranye n'umuririmbyi mwese mukabikora neza urumva hari impamvu atabikoze kandi impamvu je ndayizi ndamutahura nta kibazo kiriho ariko nyuma yo gukora mwandangije muvugana murakreya ubucuti hagati yanyu canke n'ahandi bugati turakoranye amasezerano twaje kuyasinya ndirimbo yawe muri studio canke vyahetse n'isoko gaheze bari mwose fata inzira yiwe mu bisanzwe nyene afise ibikorwa vyiwe nanje nkakuri byanje kuyaga turazi gatoye katari gake indirimbo itarasohoka igihe mvuganye nawe ndamubwira ati reka ibikorwa twumvikane dupange nimbari mufashe bya promotion biki ntabwo twigeze tuvugana cyane kubera yani yari busy n'ama project yiwe nanje ni busy n'ibyo nkora muri Australie ntabwo twigeze tuyaga rwose ariko nta kibazo je namutahura ari busy n'akazi kiwe nanje ni busy n'akazi ko gwanje nta bintu by'imihari byinshi noshiramo ariko bishobora kuba bitewe no mu masezerano yayo nta masezerano yarimo yuko ngo mpaka ngo agire promotion cyangwa nta byarimo ariko birumvikana ako nibaza ko bakwishyirwa kindi gihe ushobora gukora muri iyi mu masezerano no kuvugana gusa ko nibaza ko abantu biwe n'abantu babikeneye ko bose bamenya ko hari igikorwa cyasohotse babikurikirane kurusha ko bari kubikurikirana ari wowe nyine ubipostinze ego ariko uzi ko igihe nakoranye nawe yari muri Bantu Boy siko indirimbo ndayibika amasezerano
yes urumva Okay. hama igihe Double J avuye muri Bantu Boy urazi ko ibintu byace bihinduka yani byarahindutse no kuvugana nawe ntibyashobotse kuko nawe byari bize nyene akora ibindi byiwe ku ruhande rwiwe kuko urazi ko nawe ashaka kwiteza imbere aciye mu nzira yiwe. So ntabwo rero yabibonye bishobora kuba avuga ati jewe navuye muri Bantu Boy kweri kino agenda gusupporting igikorwa cyakoze ahantu namaze kuvayo. So nabyo bishobora kuba ari muri ibyo bintu nyine bituma postinze nta kibazo je nabishyiramo cyane. Double J na muri ibyo ari ngo nyine wa mbere mwashokorana collabo, right? Niyo wa mbere kabisa, nta wundi ndakorana nawe kabisa. Ako muri project ufise abandi uri kuratagitinga ko mukorana cyane mushaka muri mu biganiro byo gukorana barahari? Haro nifuza yuko twokorana ariko ni gihe iyo ibintu bigenze neza tugapanga ibintu bizoshoboka kubera ntabwo nohereza ngaha akazi karabandana indirimbo nyinshi by'ingiro byinshi biriho so haro nifuza yuko twokorana yawe. Okay, hashobora kuba hari abaririmbyi ufana sivyo? Yego uvuga ati uyu muntu ndakunda ibikorwa byiwe cyane twakorana tutakorana ndakunda ibikorwa byiwe barahari niba bahari bandi? hariho imidata ndakunda ukuntu akora ibikorwa byiwe nyine urumva akora ibintu urabona yuko yisangije ukuntu akora indirimbo ziwe afite ubuhinga bwinshi bwiwe ukuntu akora indirimbo. Hakabaho na B-Face nawe ari mu bantu nkunda ibikorwa byiwe. na Fizo navuga muri abo mu bisanzwe nka Double J wo nkitanga kumwumviriza naciye mbona yuko Imana afisa ari nk'imya cyane so mu cyaba cyo novuga umukobwa bambabarira ariko bambabarira reka mvuge umwe basi reka mvuge umwe rero ushaka ndabadondagura bose ubwo nagomba mvuga ati mu ncamake mvuga abo nyine ariko bangahe ushaka mvuge bangahe? Okay, mvuga abanyine batatu. Abo mfana cyangwa abo nkurikira ibikorwa byawe? Abo ukunda ko cyangwa ukunda ni benshi abo ukunda ni bandi mu bakobwa? Wa mbere je ndakunda ibikorwa bya Estanish. Wa kabiri kuko urazi ko nta bakobwa benshi bari muri iyi game y'umuziki. Ntabwo ari benshi kandi sinzi benshi kandi benshi ntabwo nzi. So nuga yuko hari Estanish nari nzi Chanel ariko Chanel ubu urabona yuko nta mengo sinzi ko ntabwo mboni indirimbo ziwe ntabwo akikora cyane nka kera ariko uvuga Estanish na hari abandi benshi barimo baraza bashasha. Hari uyundi yitwa Nimbali nayo yitwa nde? Hayo wa Miserika, hayo wa Vania Ice. Vani. Ni best. Ariko wa kabiri nakunda mbega ninde? Hari amsedini bihe basta kufasha. Inde navuga umbwiye nk'indirimbo sawa hano wonyorohereje. Kuko inde Miserika wa Nice Miserika bamona Wanda ariko umbwiye abo mfana ariko abo ufana no shaka ndakubesha shaka nakubwira ati ujana gwe wumva reka ndare so Estanish hariho n'umukobwa mushasha arimo araza
yitwa Meli, niba ari Meli. Bailey. Yeah. Okay. Hamwaga kamvugu wa nyuma. Gatatu. Wa gatatu wa gatatu novuga ni Ega ninde? Washaka kumbwira ni mazina? Andi mazina y'abaririmbyi. Nakubwiye Vanya Ice, nawe ni mushasha, nakubwiye ba Bad Nice, nakubwiye Miserika, Olga, Berenice de Bell. Wow, hari umukobwa aririmba neza, yarimbanye na B-Face, indirimbo yitwa Siko Yari. Yitwa Yvette, yaririmba. Ujya rero, ujya kabisa ndamufana kabisa kubera. Imana afite uji sana. Arare tugenda imento cyane. Aho nyine ndavuga je umufana kabisa. Ukambeni na Yvette. Nubwo Yvette Meli na Stanish, Mugabara kugoye kuronka sha. Kuko ntabwo nkurikirana cyane, nico gituma. Ariko ndafana ku ma YouTube ndaraba ibikorwa byabo, burya kuri YouTube ndakurikira ibikorwa byabo. Okay, Laingze MC, abantu batwa barakumenya, esko uzonda gushaka ngo kumenyekanisha mu Burundi cyane kora ko hari kibano umuntu ashikina bwatsinda ko ndemenyekanisha mu Rwanda abantu barakurikirana uko nabyifuza, ariko no mbega n'ibyo gushirege ukora ziko abarundi baragoye kwemeza ni buhoro gushiramo ingufu ikigihe kimwe bakakwemera. Yego. Urakoze cyane. Kandi urapa neza ikirundi cyawe tutogishije kuko biraryoshe n'ubu umuntu wo mu mahanga kandi n'igirundi cyangwa ariko arashinga ubu mu kumenyekanisha ururimi rw'uyo mu mahanga hari. Urakoze cyane. Turagusapotinga rwose abantu bareka bakumenye, ndashaka link mu y'indirimbo yawe muri makomantere ndayipinga abantu bakumenye. Havuke connection yawe n'abarundi bari ngaha mu gihugu. Uzakoze cyane. Sinzi ko ari ikintu wumva wovuga wabwira abarundi cyo gusozera ikiganiro tugiranye. Icyo nababwira ni uko bakomeze bashapotinga ibikorwa by'abarundi n'abarundikazi. Urazi ko ibikorwa ubu aho abarundi basigaye bakora ibikorwa barakora kabisa ibikorwa ukabishima kandi bifite quality hejuru. So ko no bifuza yuko bakurikirana ibikorwa byabo ngo urabona yuko kugira umurundi cyangwa umurundikazi yakwize million viewers yuko bigoye cyane. Ni ikintu kitoroshye. Ikibazo gikomeye. So cyo bibuza nuko bakurikirane benshi bagwire nyine abasani benshi bagwire nyine bakwiza views nyine nkawe nyine kubera iyo kwizije million viewers urumva faranga karinjamo nyine nawe kakabona. So abarundi nabo nikazije ndabakunda babandanye nanjye basupportinga kubera nanjye burya ndi muri ubwo rwego, ndi muri iyo nzira yo kumenyesha umuziki wanjye. Kumenyekanisha umuziki wawe. Ngo ati ngo Umurundi mwene wawe. Ego nanjye ndi mwene wabo, batasupport bagasupportinga by'abandi atare babo nyine. Umva nako yuko bazoba badekona. Hanyuma sinzi urapanga kuza mu Burundi vuba kubera ko biraryoshe ko umuntu ariko arakumenya ari mu mahanga, ushaka kuronka abakunzi benshi bifuza kukubona, urapanga kuza mu Burundi vuba. Ego biri mu nzira nko mu kwezi kwa gatandatu cyangwa kwindwi mu mwaka uza. Hari igiteramo ashobora gushika ko nyene kimwe kirapangwa. Imana niyashiramo intege ikazoba nk'ikireho nyene ngo nanjye nzoza ndabikore. Ntabwo
ko twebwe mu buzima turapanga ibintu ariko Imana igapanga ibindi ariko ndafite icyizero n'ukwemera yuko bizoshoboka ntashika mu mwaka uza nko mu kwezi kwa gatandatu cyangwa kumwe. Bamukoze cyane kandi ibikorwa nyine wumva nanjye maze gushika nyine nkene nzo kuri ibikorwa bitari bike nzafise iplani nini ya cyane nukuze nyine bipanze kuko nuza gufatisha amahera y'amadege ugenda udafise gukorera mu gihugu n'ivyo kuba bikwiye. Ntabwo nzanze gufina nyene umva nzohanze nyene mugateka nkore mbone guteza imbere ibikorwa kabisa nanje ya mukurangiza nashaka kubaze nta kintu woba kumbuye mbese utaraza mu Burundi utarahaza mukagatida nje mu Burundi uzobashaka kujya kino kintu kuja hano hantu ushaka guhura na bano bantu ukiragene mu Burundi mu Burundi ari kushigene iki ndakumbuye imfungurwa ziyo uko imfungurwa ziyo urazi ko ziri naturel nico kintu cya mbere novuga ego reka ndagushimira cyane ko wabaye ikiganiro umwanya wo kumenya tunagusabira imigisha kumenyekana mu gihugu cy'u Burundi no hiyo kundazi ko ari kuba naho nyabakende babafana yego ibisigaye turakubana kuzoga tuzoga tukinira tugerageza kugira tumenye abarundi samuza mukoze cyane kubera budi support ntabwo nubwo ko ndayikeneye aha honyine gusa n'ubandi kubandanya nyine ibandanye kuko ushaka yuko mu bisanzwe nuko umuntu yobandanya akora kandi yobandanya agirwa promotion ibandanya igenda kugira agira hashitse. Bamukoze cyane. Sawa rero namwe ndashimira abakunzi ba Salem Vibes nawe ndagushimire kuko kwitaho ukama ikiganiro ni byishimo cyane kuri jewe n'abakunzi b'umuziki mu Burundi so Imana iguhezagire. Amina ndore kugaye urakoze cyane. Sawa nawe urakoze. Bye. Siren Vibes TV.